Ibigwati vy'akarorero mu gihugu cose numwe mu migambi ya Samuel Ndayiragije umurundi arangurira imirimo yiwe mu mahanga. Igenekerezo rya 28 mu Kakaro 2026 niho hashigwa ahabona umugambi w'akarorero wiswe Samuel's Hope Nyanza Estate. Hari ku mutumba Mugerama muri zone na commune Nyanza mu ntara ya Burunga ahazokubakwa amazu arenga 200 mu kibanza gishika ihegitari 15 mu kiringo c'imyaka 2. Samuel Ndayiragije ari nawe nyene uwo mugambi hano adushikiriza imvo zamutumye atanguza uwo mugambi. Proje yanje ni kugwiza ibisagara ibigwati vy'akarorero mu gihugu cose. Mugabo mpereye Inyanzarake. Ngomba gutorera umuti ibibazo bikuru bikurikira. Ubwa mbere nuko umuntu aba afise amahera yiwe ugasanga yubatse nabi, yubatse ahantu habi, hanyuma yamara kuronka imodoka canke amara gutera intambwe bikamugora, bigasaba ko yimuka akaja kubaka ahandi canke akagurisha. Ica kabiri ni abantu bari hanze bagura amazu canke bagomba kubaka iwabo, mugasanga bubatse ahantu hatagira amatara n'amazi, canke bakubaka ahantu hari abantu batanganya ubushobozi. Bisigura ngo umuntu akubaka nk'inzu miliyoni 200-300 iruhande yiwe hari inzu y'ivyatsi canke inzu y'umuntu w'umukene. Donc ukaca usanga mw'ico gihe naho yubatse ntayagira accessibility, nta modoka, nta matara, nta mazi bihashika. Ukaca usanga umuntu adashobora kugurisha iyo nzu cyangwa nayo bimwe mu gihaje. Je naciye niyumvira nti turakwiye ko mu Burundi hose twigisha abantu kuba mu bisagara vyiza bitunganijwe neza vy'akarorero. Ibanki yitaho ivy'uburaro BHB akaba ari ryo rifashe mu mugongo uwo mugambi. Abdon de Dieu Ntwari aramutswe iyo banki akamenyesha ko bahavuye bafise icizere ko umunywanyi wabo yakoze umugambi mwiza atampungenge bafise. Kwishikira ku kivi tukaraba abanywanyi bacu tuba twahaye ingurane badusabye ko tubashigikira mu migambi bariko bararangura kugira turabe by'ukuri ko ingurane tuba twabahaye bariko barazikoresha ico bazisabiye. Ni muri iyo ntumbero rero twashitse ngaha uyu munsi kuri uyu mutumba wa Mugerama aho umunywanyi wacu Samuel twariko turiyumvira ati mbega ko Inyanzarake ari kure ubwo uzohavuronka abantu bazokwira uyu musozi wose tubona uri kuratunganya, ariko kuri ico yadutekanishije aho yatahubwo hazohava hambana hake ti kuko gushika ubu naho novuga ati ndatanguye sinoronka nizo ndabakwiza. Ibindi by'intamba bitwabiganiriye ko nivyo tukorera ko twebwe mu kwiga ivy'ingurane usanga kumbure bidakenewe ko tubivugira ko ngaha, ariko ivyo twaganiriye ko vyose twabonye n'inzira nziza yo gukinga izo ntambamye. Fise n'abahinga bajejwe kubikurikirana, ariko twebwe ibikorwa turiko turamufashamo cane si ibikorwa by'inyubako, twebwe nibikorwa byo gutunganya neza iki kibanza. Ivyo navyo murabona ko bisa n'ibiri ku musozo. Ivy'inyubako navyo arafise ingene azobitunganya n'aba basafatanije ibikorwa, arabifitiye igicapo yabihaye. Ndayiragije akaba yaboniyeho no gusigura uko uwo mugambi umeze n'ico abantu bo kwitega. Kijya kibanza rero urabona ubu ndikunda yagikrotira kuko azoba ari gated community. No kuvuga nta muntu azokwidenderezayo uko atabayo. Ababayo nibo bazoba bafite uburenganzira bwo kuba iyo. Abashitsi nabo babo umuntu yinjiye azovuga ati ngiye kuraba naka, akagenda kuri destination umuntu agiye kuraba. Ntaho uzogenda ngo ariko aratembera ngo ariko aragira ibiki. Iyo gated community rero urumva nkajya ahantu hazoba hafise imiryango 200, amantre 200, kandi entre yose zo biri ku security, hazoba ko systeme za camera, hazoba hariho internet zikwiye, hazoba hari amatara n'amazi. Uno mugambi ni munini nkuko babivuze, ariko kandi ugana igihugu cyose. Duhera Inyanza tugenda mu ntara zitandukanye kugira ngo tugwize uburaro bwiza. Tubwira abarundi bose baba Inyanzarake, Burunga yose n'abandi barundi babishoboye mu Burundi
abari hanze y'igihugu ko kino kibanza kizoba mu bibanza vya mbere biratwa mu Burundi, aho abantu baryama neza bakaruta neza. Rero ufise amahera n'uburyo biba ritegura kikazanura, kuko vuba bwango tugiye kubabwira inyubakwa ziba ziri ngaho ingene zimeze n'ingene zisa, hanyuma duheze tubahamagare ababishoboye bose kuza. Mumenya ko uwo mugambi ushizwe ahabona inyuma y'ikoraniro ryitiriwe abarundi barangurira imirimo yabo mu mahanga kumwe na leta y'u Burundi.